bizotuma ndagufana. Asante. Yes. Oh ya Nosara. Na 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 na. Indirimbo uyumvise mu mabafure manini ho. Zogerageza ufatiye kuteye. Asante, uzi yuko indirimbo ikimara kwerekanwa ku mutwenzi. Tayari. Asana abantu baciye batangura kuririmba. Yose. Niyo rero ubonera ko indirimbo igiye. Yes, of course, turi kumwe na B-Face on the flow, ushobora kumwita Rap Yuda, ushobora kumwita Rap Commando, ari live muri Hit Connection, turaza kugaruka ku ndirimbo yiwe yise Nosara. B, karibu sana. Yes, karibu sana B-Face on the flow. Meze neza? Tumeze neza cyane. Asa, murabe neza mutaha. Saza ajaberewe cyane. Oya ariko niko vyama. Yambaye ya fosi ya noir blanc bana, ya fosi nzuri sana. Yambaye kepi ya jaune, yambaye amafime ya black, yambaye koti ya noir, yambaye mupira wa rouge. Bana yambaye ni jeans nziza sana. Basimbire kuri YouTube bamurabe. Ifise kala imwe n'ingofero. Yes, B, umeze neza? Meze neza cyane. Nyuma y'igiteramo ibintu ni sawa. Cyane gose bro. Reka tunahereye igiteramo imbere yuko tuza kuza ku ndirimbo. Ni igiteramo novuga yuko canditse amateka adasanzwe. Igiteramo c'umuririmbyi w'umurundi, atamuririmbyi numwe w'umunyamahanga arimwo, giteguwe n'umuririmbyi w'umurundi, abantu bakaburiyo baza n'amatika gahera, abantu bikanka yuko binjira kubera ubwinsi bw'abantu bwari ndani. Ni igiteramo wakoze ku mutwenzi uri kumwe n'abagenzi bawe, ariko ni wewe wari nyine igiteramo. Ni igiteramo uvuga ku iki, ariko ni igiteramo cagusigiye isuri yawe. Bo je nibaza ko campaye amakuraje yo kuba nobona ico ndi kuko bwa mbere na je mu biteramo bateguye abandi, ariko ndaciteguriye nkabona gishoboye kuza nk'abantu bangana kujya. Numvise nyene bifise ico binyongerereje muri kariyere yanje. Nabonye izina, nabonye CV yabaye nini. Ego. Ni igiteramo niyo haza baririmbyi kuva hanze badakunze kuronka abantu nk'abajya, ariko baronse abantu benshi ndani n'abandi barasigara hanze. Bibaza yuko ibanga ari ryaye kuri B. Bo je nibaza ko novuga kuvyerekeye publicité, noshimira ama media cyane cyane yashoboye kubimenyesha abanyagihugu kugira ngo baza ari benshi. Hama ica kabiri kandi nyene n'abaririmbyi bari kuri affiche barabaririmbyi bari mu kazi botuma haza abantu benshi. Hama kandi n'ikibanza twakoreyemo gifise circulation hariya muri noro hari abantu benshi gusumvya ino muri sud. Wari witeze ko ronka abantu nkabajya Bo je niteze ko nshobora kubaronka, ariko se niteze ko hari basubira inyuma babuze aho baje. Kanara kumvise nari ndabiteze ariko abasubira inyuma sinari ndabiteze kubera umwe wese yavuye muhira yiteguye avuga ati ngiye kuraba igiteramo ca B-Face, hama bigace birangira atinjiye, urumva nawe ntiyaryohewe. Uzi ko asa no muri sound check abantu bari buzuye, bari amaze gushika. Yego, B-Face yaje kugira sound check abantu buzuye n'imodoka yiwe byangenge ni hava. Ibaze sound check mu giteramo rero nyezi hari hakiri kare kabisa. Ni giki wakunze mu giteramo? Bo nuko cari bien organisé, hama kandi ibintu byose byagenze neza na security yari sawa. Hame ico nakunze hanini nuko haje public gusumba kubera ko nitujyoherwa turirimba intebe. Yes, harabavuga ati iyi sobora kuba ari intango ya B yo kubandanya gutegura ibiteramo nk'umuririmbyi bivaye n'ivyo yabonye, ndetse agasoba no gusikira abafana biwe bari mu ntara zose. Niko bimeze? Nshobora kutabigira umwuga kubera je sindi DJ Paul canke Rasco canke ishyirahamwe kanaka. Mugabo kameme mu gihe mba numva no bikora nzobikora. Mugabo sivyo kugira umwuga ko biragoye cyane, bisaba umuntu asanzwe ari byo akora. Je ntavyo menyereye gose. Mugabo ivyo nakoze nabonye byaragize success. Igihe rero nasubiye kuvyumvira nahone nzobikora, mugabo si vya buri munsi kabisa. Yes, nuko reka rero twigarukire ku ndirimbo. Asana indirimbo iri hanze. Asana indirimbo yitwa Nosara. Asana indirimbo ni ya B-Face. Ifise iminota 3 n'amasegonde 32. Amasanamu yakorewe muri Australia. Ni indirimbo nziza.
ariko amasanamu hari difference ya nziza na nziza cyane ireka Sheko twite nziza nziza cyane gose hariho diferanse ya nziza hamwe Na nziza cyane. hamwe na nziza desire yes bi igihe cyose iyo ugiye hanze igihugu hari ikintu wamuhakorera Dubai warakoze Uganda warakoze Zambia warakoze Australia turabonye indirimbo kubera ikuyo muco bo je nibaza ko ahantu hose ngeze mbashaka guprofita kwera bavuga ngo urubanza rumwe rumara zibiri ushobora kuba watwawe na show mugabo uronse opportunity yo gukora clip ugayikora kwera mba ndiko nabatembereza isi nanje urabona ko naberetse ibibanza vyiza Australia warayitweretse ni nka kujya nagize ndabe nkabereka imisozi yo muri ntuze y'Imuramvya ibugarama hama nkakora ararenze nkerekana ntuze imwe mu Kirundo lagwihinda après yahajya abantu benshi baranyandikira bambaza iki kibanza ni hehe kugira baje kwa visita cyane cyane aba diaspora kandi na gouverneur wo mu Kirundo yarandondeye yarambwira ati jewe ndafise envelope yawe kubera ikintu wakoze waratumye turonka aba visiteur benshi cyane mu ntara yacu rero uko biri kose na president yagiyeyo après indirimbo yanje yabanje gusohoka abantu bose bajayo bagafata ama video bagiyeyo ruko twabanje kwereka ko haragoye hagendeka nabi cyane shimire mail yampebeye imodoka yiwe kandi iri hasi tukayijana nayo gabisa je se bwaronka imodoka kirege hazigiye kinini hama après yo ngaho ndakora indirimbo yitwa kumusha ndaberekana ubita mu gwegura abantu bose bagomba babaza ahantu ni hegura so rero je urumva clip zacu nico gituma abantu tubasavye ibibanza twokoreramwe bataba kwikutugora kubera ko urabona yuko uburi kurerekana ico kibanza ubwiza bwacu kugira ngo abantu bazogendera hano bashobore kuhashika urumva ko biryoshe kameme kuba uri kurateza imbere igihugu hama n'ikindi naco ahantu ngeze vraiment no muri Nosara urabibona ko nerekanye mu image meza abantu benshi bavuga bati kabisa barafashe umwanya ukwiye kuko clip zo hanze nyinshi barazibanira bivanye n'umwanya muto cyangwa ugasanga nyene vyagoranye ngene uronka ivyo bibanza kubera utahemenyereye ariko je naragerageje vraiment ndabishimire team yose y'abantu bari muri Australia yego yes ikibazo kica kiza ngaho niki mu Burundi usanzwe uhazi aba director murazinanye team nyinshi mamuzinanye ariko hanze nivyo abari w'abantu muzinanye ariko nkuko bivuze biragoye ikibazo kica kiza intambamye uhura nazo niza iri kura shootinga video hanze igihugu atari wanyu oya intambamye nuko peut-être iyo umuntu abantu muri kumwe nka team baza ko hakwereka ko batahuzi batabonetse urumva izo ni intambamye hama n'ikindi naco iyo uri kurakoresha nk'umuntu ukaza wumva ngo mfise umwanya mutoyi hama nizo image mutaraziheza nezo ni stress ivyo vyama byambaye ko kubera tabara ahantu menyereye mugabo kuri iyi vima noshimira Imana kabisa umwanya arawumuhaye yego video vixen higeza kugora oya ntiyangoye kubera ko n'umugenzi wa John K urumva rero bya muzungu niwe yamundondereye kandi urumva nimba yamubwira atari yihuta yaca mubwira ati duheze akagerageza uburyo bwose nyene amukalma mpaka izo image zose dukeneye zikaboneka Nosara ni indirimbo yagiye hanze ku mutwenzi niyo wasuye kwisirira hanze abantu barashobora kuyibona uno munsi turi mu ndwi ya kabiri so ibaye feedback imeze gute twe hariyo feedback twabonye ku mutwenzi nziza public ishobora kuririmba indirimbo umunsi wa mbere atanu umwanya uheze indirimbo isohotse ariko gushika ino saha feedback imeze gute niyo feedback wifuza canke yaje iri ku rwego rushimishije gusumba boje feedback mbona ari sawa cyane gose kuri ibintu byose byabaye ibintu byose guhera kuri show guhera no ku muryango guhera ku baririmbyi baje kunshigikira guhera ku bafana je byose nabonye ari sawa guhera kuri sécurité no kuri vraiment byose mbona ari bon feedback ku ndirimbo Nosara indirimbo yo yagize feedback tugishika haje mukilanchinga nyene ujya munsi nyene mu playing ubwa mbere je urabona ko ntari ko ndabibona nari nyuma ariko naravyumva ubwa mbere barayiplayinze bahejeje kuyiplayinga barayisubizamo kandi ubugira kabiri numva bose ariko barayiririmba ifise chorus yoroshe numva
numvise nyene abantu bayikunze kuko n'ujya mwanya nyene ubwa mbere bayiplayings narumvise induru nyinshi nk'abantu ba press igikoko so je narabishimye ko naciye ndabibona directement iyi abantu bazoyikunda kandi niko biriko biragenda bayakiriye neza abantu benshi rero gukora indirimbo zo guhibongoza nk'izi nkanje ndumuraperi nkace mbona nyene barazikunze biranezereza birampa inguvu zo kuba numva ko ivyo nkora kameme ari sawa kubera uri gukora style atari gwawe mugabo kameme nasanze style zose ari gwawe zose ugerageje kuraba n'izindi watigeze kwita rap nazo ni bazakiriye neza zose bazakiriye neza friend tuzoguma muri ino style nyene oya jewe bivana na periode canke bikavana na mood ndimwo iyo numvise rega kawaida tentation tuzironka kuba producer akumvishije beat ukumbura ikunze ushiririmba nimba yaguhaye drill canke agaguha amapiano canke ubivana n'ingene wayifirinze ni wiririmba kuko niyi ndibuka ko naringiye mu kiganiro kuri radio yitwa Iteka hama studio birafatanya ni radio just beat acanyumvisha ino instrumental cyambwira ngo umva gute nshingirako ariko inspiration yavuye mu mutwe none wari wibaza ko yavuye reka yavuye mu mutwe hari umuntu yakugwaje umutima apana iri ndirimbo zose gashazo kwama ari ziri true story gusa zirabaho izuba inspire n'umuntu mugabo nk'iyi yabaye uko nyene niviriye no mu kiganiro bitari muri gahunda yes uburyo bwatwaye mu masanamu ndetse no muri audio umuntu ariko aravyumva biragaragara yuko ari uburyo bwinshi sibuke kabisa bwinshi biranaboneka ku masanamu hajya video irakwereka uburyo busaba kuba bwaratwaye mu masanamu utegekanya kubugarukana gute utegekanya gukora iki kugira ngo busobore kugaruka kenshi iyo uvyaye umwana urumva mukurikirana ibintu byose bikenewe nimba ari kumugurira iki niki impuzu ibintu byose uzi amata ibintu byose bikenewe ariko ntubuzi ko azokura canke azopfa canke azohagarara canke ngo yavure canke agira iki uwica ukora uraririmba ugahereza abantu bavyakiriye neza safi batavyakiriye neza bukeye urasubira ukaririmba kubera umuhogo wawe urabandanya rero bamaze kuba bayakiriye neza ibikurikira byose bizoba bizizana nimba ari ayo mafaranga azinjira nimba bimeze gute byose kuntu abantu bayikunze ino nzirimbo ama video yayo ndashaka kumenya eske urazi ko wagiye kabiri muri Australia ubwa mbere wagiye baguhamagaje kuvyerekeye igiteramo ubwa kabiri naho watubwiye ngo muri vacances nyuma ya pre-musique ucuja muri Australia ndashaka kumenya eske nigeze ngenda muri vacances nasubiye ngiye muri concert nyene ariko wavuze ngo subiye muri vacances independence y'abarundi yabere hari ndashaka kumenya eske ino video wayisohoye ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri usubiye kandi muri Australia ubwa mbere narayipanze kuyikora ariko kubera nari mfise umwanya mutoye urabona ko nari namaze gusinya contrat ya Braruti bari bamaze no gushiraho bari bamaze kumanika ama pancarte twebwe turiko ama visage yacu na badaboje hama maze kugenda nagiye hasigaye nk'indwi imwe kugira pre-musique itangure rero ndavuganije rero ku bisanzwe visa mfise ni umwanya munini ariko kandi n'amakoncert nzokora ni menshi muri indwi imwe ntibizokunda reka mbanze nkora iyi imwe hama nzosubireyo après rero niko guca ngaruka ngaha kuri ujya munsi rero wo kugaruka ngaha hari nka dimanche nurira indege ku munsi wa mbere nimba atari kwa kabiri sindavyibuka ku munsi wa shooting twapanze ibintu byose imvura iciragwa ari nyinshi rankagwera yanse guhera cyo tubireka bukeye nce ndazi hama maze kuza dusubiye rero niho twaca tuvuga tuti umwanya ndawufise ubukwiye pre-musique yaraheze meze fresh ndafise umwanya reka rero tubikora video rero iboneka uko bazanira igikorwa kimeze neza nka kiki hari n'amakuru tumaze kuronka avuga yuko uno mwaka uraswa kandi muri Nosara gukora ibitera ntaco ndabizi ko vraiment mwana wambeshi kabisa kwa kavisa koko ngo karacahari oya ntaco ndabizi ko ariko akavisa karacahari oya
karamutse gahari ariko udakunda kuvuga ibikorwa byawe Bface none si byiza ko babibona nabigiyemo ndashaka no kubivuga ntibinakunde rega ariko vizu bifise birakunda ndashaka kubifisha ariko ntibikunda ariko B nigiki wisimira muri 2023 mu muziki wawe icyo nishimira muri 2023 nuko nari mfite amagara meza hama kubera hari indi myaka bitari bimeze neza mu muziki rero mu muziki nawo byose bimeze neza kuko narashoboye kuronka amakontra atandukanye ibiteramo ama hit songs ama collabo akomeye je numva vraiment 2023 yari imeze neza gose imyaka 5 twara award nziza y'umuraperi mwiza w'umwaka bikwereka iki muri kazoza kawe ariko bivuze iki kurundi gwaruka gwifuza kuba nka Bface ejo canke hirya ejo nibaza yuko jewe bivuze ikintu gikomeye kuba ukora ugashimirwa kubera hari igihe umara umwaka wose utaronse no kubwira ati courage rero naho umuntu yoba yaguhaye ijya medaille wabonye baduha naho tutaraba athlete zijya no kuri kwimana zirafise ico zongereza urabona tumuntu basi yavyimviriye ko wakoze none ugira harabuze abandi bafise n'amahera bo yazana ariko uwo muntu kamema abaruse babandi bayafise bafise ibintu botegura kugira ngo bagushimire je nibaza yuko kweri no kuri vyo mu muntu arinza agushimira ukwiriye kumva nyene ko udakora ibintu nyene wirorera ukora ibintu abantu bakunda je rero kubwanje birantera intege kandi n'uwunkurikirana yumve neza yuko nta uvuka rimwe hama ngo yuzure ingobyi uno munsi birashobora kukwanka ariko ejo bigakunda ariko imyaka myinshi uno munsi namye ndavuga imyaka 5 ariko munasubije ubwenge inyuma turashitse ku myaka 8 indwi izina Bface ku mwaka rihari izina Bface ku mwaka rivugwa izina Bface ku mwaka rikora ibiteramo izina Bface ku mwaka risohoka hanze y'igihugu ibanga n'ijyaye reka numve jewe nibaza yuko kuva muri 2016 uhari kuva muri 2016 ibyo biteramo ntibyigeze bihagarara uretse ko kwanza kuva muri 2017 niho natanguye kuja i Dar es Salaam ho nari mvuye mu Rwanda mu 2016 ko ziyandimbo niyo nazikoreye stress la différence indirimbo nakoze na Mico unayiransingira nga kuri downtown la différence yego so uko biri vraiment jewe ngerageje kuraba ibintu no bishimira Imana kuko kuva muri 2016 nta kintu na kimwe cigeze gisubira inyuma guhera ku hit songs guhera ku biteramo ku mwaka mba mfise ivyo nongeye ko bisumba ivyo mu mwaka uheze Asan 2016 abarakazi 2016 Bface n'umukozi n'umuntu adasinzira abazi ivyo abantu bakunda abafana utahukana ubushimwe Asan akenshi umuntu agize 6 arigeze mu boreza ugasanga agiye gukora ivyo atakoze akaca koroka ariko nubasa kumenya ico Bface akora kugira ngo 6 nizimuboreze kuko hari abantu bazi imbere yawe batagihari hari abantu bazi inyuma yawe batagihari hari abo mwakoranye batacumvikana ariko wewe izina rikaguma rihari Jenny baza nta na kimwe je mfise no nkora gusumba ariko ico ntahura nuko ndi umuntu wa après ubustar kubera iyo uri umuntu uramenya jewe kubisanzwe naratahuye ko ubustar babwerekana ku radio kuri television kuri stage muri ama photoshoot bijyanye n'urumva nje tumubona umuntu aba yihevye akambara ibintu byose byapfuye nabi mugabo ugeze muri famille umenye ko wagiye nk'umuntu ugeze muri eglise umenye ko wagiye nk'umukirisiyo yagiye gusenga umuntu uri kuyaga n'abantu basanzwe naho uri umuntu kubera ko ivyo by'ubustar ni Imana gusa yagutoranije mu bandi mugabo ubustar ni ikintu nyene urumva Imana yarakwerekanye basi ko bokumenya abantu bose mugabo conzuva amaraso nk'abandi uhema nkabo kandi upfa nkabo ingwara zibafata ni zimwe urumva harigera na stress kubasura hari n'igihe ugira stress canke n'inzara ikagukubita kujya nyene n'abandi Mana ugacakarika kujya nyene so ivyo by'ubustar rero biba ubizaniye umuntu yifitiye n'izindi struggle arakuraba akakugwiza n'ubusa rero vyiza womenya ubustar aho butwara
n'ahandi hantu umenya kuri umuntu kubera ko nyoko wawe ntagukeneye wewe uri kurivyimbisha wewe ngo umwereka kuri bifesi cyangwa ngo umusani akuzi wewe honyene wambara ubusa urumva canke abo mwakuranye canke abantu bose babafana banyu barakubona ego nk'umustar mugabo hageze ko baganiriza bayagishe nk'umuntu jewe kubwanje vure mico nagitahuye nta muntu numwe nigeze nereka ubusani bw'iwanje nta kintu na kimwe cahindutse kuri jewe ngo izo 6 uvuga ngo zimboreze kuko ndazibayemo imyaka itari mike kandi ikintu cyahindutse kuri jewe n'uburebure n'ubwanwa gusa uzi ko Clovis aciye abivuga yanditse murantunga ngo hi bifesi afise qualité yo kwihangana ndamuza gitangura so umuntu ashuha aripoze ibikunda birakunda ivyanse navyo aratekereza yani nkuko ni Clovis muri Agape Record bisa uyu niwe yanyakiriye bwa mbere n'umukobwa witwa Baby Shoe bena Liza Classic agishiki Bujumbura baradufashije vraiment twarakora indirimbo nubwo zitamenyekanye cyane ariko abantu bari muri entertainment barazizi rero ngire ko ndanabimushimira wallahi yaradufashije cyane turakora nk'indirimbo zirenga nka 10 atana 10 twamurisha kandi nta nubwo yari studio yiwe uvyumve ubwo bisigura yuko uwo muntu abagukunda byavuye aratwisinya kabisa bena Liza baradukorera indirimbo ndavuga yo vraiment nta mahera yo kuriha studio twari dufise twese twari abanyeshuri hari muri 2010 2011 2012 kuduga indirimbo kabisa twakoze zaramenyekanye mugabo ntizangana nizo turiko turakora ubu ariko ntako batakoze rero arabizi jewe ndihangana kandi nikindi naco nta kintu na kimwe jewe nshuhira nkuko yabivuze mugabo ni nkuko ikintu ndagikeneye mpemuka ndakironse kubera ko jewe ni wanca amazi rimwe ugaca amazi ugira kabiri ugira gatatu nza gucika intege nko kurigira gatandatu bimwe abantu bace bigumura ngo je ngo arangaye oya ungaye kandi je nzi ico ndagukeneye zo kurondera mpaka ndakironse kandi je nta kuburindero naco bintwaye je canke utamburindero ngo umbwire ati sindagukeneye oya unyankire mugabo unyankiye mu bugwaneza uzoguma mbona tu kuko hari abantu benshi nasaba ibiganiro muri iyo periode nyene muri izo ndirimbo bakabinyema jewe nkagerageza uburyo bwose arabizi nkaguma nensista arabizi Clovis nkaguma nensista makaka akimpaye kandi nabanryohewe kuko umwanya wari uwonye so nuko rero ibintu bigenda jewe vraiment nta muntu numwe nshobora gushuhira ngo bimeze ukunuko kabisa nico tumuhora ubona bimwe bari kuravuga ngo kweri kunyegeza ibintu byawe kwisanze na lisanse yuko ndonse visa ya Australia telefone amaradiyo yose ati ngo mumerekeze ingo ngaha tugere kuri airport ariko ivyo bintu navyize ko nsanga umengo ndiko ndexagere urumva ariko kubera ko tufise ama platforms yacu Instagram TikTok Twitter Facebook urashobora kubereka ivyo urimwo hama namwe mukabitora mukabishikiriza abanyagihugu ntayako kavuye nza gutera kuri airport si ibintu byane yes Dr Marongo nawe asanzwe bizi gasigaye ari Canada ari Canada yazgebe dukurikirana muri Saru yes ari live yansati ndi Montreal Canada ndiko ndabakurikirana bface mazina yanje komera turi kumwe kandi big up sana uti big up on yourself yabana merci cyane gose izi wazankuraje umuntu gukora ibirenze ibyo yahorakora kabisa ikibazo ngenda kubaze ni ikibazo kivuga gutya kuva kera wanabivuze mu kanya kuri ba Baby Shoe wagiye urakora n'abartiste batandukanye hari abartiste twagiye turamenya biciye kuri bface hari amakolabo yakira urakora n'abartiste bigatuma izo ndirimbo ziduka hari abartiste mwakoranye baragusimira hari abartiste mwakoranye bakakudeseva iyo umuntu agukoreye ivyo utibaza yuko yo gukorera mwarakoranye waramusigikiye biraguca intege zo kubandanya ushigikira abandi canke je nibaza yuko nibaza hariho ni benshi cyane gose abaririmbyi kweri nanje nashigikiye kubera nanje narashigikiwe wavyumvise ko Clovis yankorera indirimbo nta murishi kandi yaba ari gukorera amahera nanje hagize unyitura vraiment ari ikintu nshoboye zishobora kureka kugikora hama kandi undeseva washimira vyose ni sawa kubera je ntade nimba naguhaye nibintu mba nakoze ndabikuye ku mutima mba nakurikiranye tala yawe nkumvura renze ni nkuko ntona gufasha jewe ju kanandenga
kubera ko baca umugani mu kirundi ngo wanka kurongora inkende bwacu ukayisangana amezi. Rero iyo udafashije umuntu ku kintu ubona yuko wari ufise ico wamufasha muri uwo mwanya, hamejo agaca aronka umufasha agaca kudubla nk'inshuro nk'igihumbi, utigarura ico zigituma utabikoze. So ari umuntu adashima, umuntu ashima uko biri kose uba wakoze ikintu utiteze impembo kuri uwo muntu, kuko uko biri kose Imana ifise inzira nyinshi camwo kugira ngo wowe ivyo bintu bigushikire. Ijya n'imigisha uri kurisabira no kumwuzukuru wawe. Je bashaka kutabinyishura ariko hakaboneka nabandi bazofasha abana banje canke batoyi banje. Ariko hari abartiste maze gufasha bakaza mu nyuma bakavuga ati bi warakoze. Benshi. Nka ugihe udukoresha conference de presse. Mona yakubwiye gute yavuze ati jewe kuba nshitse hano ndabishimira Big Face. Yarakoze kandi abivuga imbere ya media. Ego. So ni benshi feedback aramaze kubivuga kuri stage akavuga ati jewe indirimbo yanje ya mbere nakoze yangize jewe feedback yitwa Oloha ni collabo nakoze na Big Face ya supportinze tutanazinanye bigenda uko ivyo byose ni ibintu biryoshe kandi si we wenyene hari na benshi. So abantu umuntu yabivuze yego aragutera intege kandi nahatabivuga ntaba guciye intege kubera ko we ukora ibivuye mu mutima wawe. Nta muntu numwe aba yakubwiye ngo genda ubikore. Nico gituma atanumwe wo blaminga ngo ntiyagushimiye canke ngo ntiyagize iki kuko si itegeko, kugushimira si itegeko. Hariho n'abantu bashimira mu mutima atarinze kuvyerekana. Je ivyo naco biba bitwaye, ahubwo gusa nuko mba ndiko ntanga iyo ushimiye umuntu yagufashije ubu uri kutere intege n'abandi bazi inyuma yawe bige ku genre ubu uri kutere intege n'abandi bakora ama actions ku bantu kugira ngo bumve yuko bakora ibishimwa, sibyo? Iyo usavuye uvugiraho. Ego. Iyo usavuye nurindira direct ucuvugiraho. Yaba uwaguhaye deal ni direct ubimubwirira. Naco birakwicira kubera ko ntabivuga muri mauvaise manière. Naco binyicira. Ahubwo uwo muntu aravyiga akavuga ati uyu muntu ni mwiza kubera harabandi acagenda akakwidogera handi akavuga ngo uriya muntu ni mubi cyane. Muvukoranye ibi niba ameze ukunuko je suko bigenda. Je ndakubwira ni bro ibi bintu wakoze vraiment je wandiye amafaranga canke wambeshe canke ibintu twavuganye siko wabigenjeje ibi je sinabikunze utabiri nimba bishoka kubihindura bihindure canke tuvana ko tuvaneko. Mugaje kwidoga ngo ngende mvuge ngo ami pro byagenze ukunuko si ibintu vyanje. Oya mpamvu ndabivuze nuko hari gihe usanga umuntu yagukosereze gato mu giteramo kacu mubwira direct kuri micro kandi simba ndagututse kuko ndakwereka ikintu. Oya je nta sintukana vraiment sintukana ndakubwiza ukuri ti vraiment none ibi vyari bimeze uko DJ Paul yarabingize muri concert yiwe. Yarankupiye ko micro kandi n'iminota bampaye itarahera bimwe bamugirira double J ya nashise ndamubwira ni none ndakubaza ikibazo wewe ufise protocol ufise security nanje ndafise team twazananye kutayitumye basi canke ugenda imbere yanje unyereka isaha guke uti umwanya uragiye nce ndepoza micro nigiye mugabo nkupiye ko bunsarishije imbere y'abantu sivyo. Ariko utumye umuntu akaza mu gutwa akakubwira ati mvagira ningoga kwera dufise playlist tufise abaririmbyi benshi batararirimba rabuveyo niyo ndirimbo ndi capable yo gucinda istopa mugabo unkupiye ku intege zicika ukumva nyene birasarisha nyene imbere y'abantu nubwo no banarengeje ko urumva inzira sintiyobiyo urafise team oyu bufise na protocol ufise security na je nafise mu bodyguard uramubwira utigenda umubwirire ati umwanya uragiye aho nyene nce ndepoza micro nkagenda kuko mfise indirimbo nyinshi zo kuririmba mugabe igiteramo kitari gwanje nkorera ku mwanya bamwe. So rero ni vyiza ko umuntu nabo no hanura abantu ntibameze cyo kimwe je nshobora kuba bahanura ariko ntibamere nkanje bakabitaho urukundi. Abarundi benshi barakunda ba hypocrite. Ikintu ukivugiye ngaho umuntu muri akwansi avuga ati uyu muntu jaza kumbwira ibintu nkibi gute aza kuntegeka gute pourtant hari abagendana nk'imyaka irenga nka 10 agufitiye ingorane muri we ashitse kubanda akavuga ati akagahungu gafise defumeze uko gafise ingorane Jesu uko bigenda tubane tuzinanye wowe ukabuzi neza ko ufise ingeso yo kwibaraguza cyangwa ufise ingeso yo kwiba cyangwa ufise ingeso yo kubesha
ngenda ndabikubwiye ati iki kintu ntikinshimisha iyo ugikoze biranshisha uri umugenzi wanje ugashika ahantu gavyimbo gacindura isura uramutse abantu cenje nabikubwira none ndakubaza ikibazo wewe aba bantu bacabona ko James abagenzi batisone batabona mane direct man ukibwira wenyine n'abagenzi baraho nyine oya ndabimubwira wenyine mugabo ndabimubwira aho nyene kubera ndabitwaye je bice bimbabaza sinabwira nti none ndakubaza kuramutse umuntu bigutwareke kandi pourtant ntaba yabikoze afise umutima mubi usanga ari kwameze mugabo abantu nibavyakiruko bacage nabanga cakigenzi cyawe ubundi munsi muzaba muri kumwe ntuzomuzane ngaha so bimeze gutyo urumva ko atari vyiza nawe bari umugenzi wawe no umugenzi wawe ntukwiriye kumubikira ibintu bitari vyiza tegeza kumuhana yes twumvirize iyi ndirimbo amace tuza tubakira ku murongo wa telefone Nosara niyo ndirimbo iri hanze ya B-Face on the floor iri ku mbuga zose za B-Face kuri YouTube murandika Nosara by B-Face on the floor muyumvirize muyikundisha abandi ariko kandi mugire subscribe kuri account ya YouTube yiwe mukanya turaza twugura umurongo wa telefone Nosara B-Face on the floor Buza FM hit connection let's go zero turaza kwakira appel z'abantu batanu yes mukoresha umwanya neza B-Face on the floor ari hano ku bwanyu hamagara ganira na B-Face on the floor abanywanyi batanu ku murongo wa telefone nibo tuza kwakira umunywanyi wa mbere allo ni pro gute turakoresha umwanya neza bukinanyana hama akira B-Face on the floor kuramukije umeze fresh yego okay wasohoye umuti kabisa uvuze gute wasohoye umuti bana asante sana bro yego fresh asante sana sawa murakoze nawe yes ni umunywanyi wa mbere hasigaye abanywanyi bane ku murongo wa telefone turakoresha umwanya neza 61 10 00 61 10 00 turi kumwe na B-Face on the floor ushobora kumwita rap yuda allo mambo vipi alhamdulillah mambo uko safi nashukuru Allah bana brother son muongeleshe basi B-Face iko hapa kwa ajili yenu rap commando yo wagwan mani kudosha po kabisa asante sana asante umependa kazi bana kazi ni kubwa iyo ngoma yawe ndakese inarenze urakoze cyane ariko ndayiroga shawo iyo mitoma bana jenye ni mitoma nyene urumva ni hatari naje navyisanze muko nyene wewe bisaba ndakurabe kero nyigisha bana karibu cyane abaririmbyi b'Abanyarwanda tugomba kubibagira bana kabisa urakoze vraiment reka tugerageze ariko si mpaka tubibagire kuko nabone turabakeneye kabisa courage urakoze cyane yes undi munywanyi ku murongo wa telefone 61 10 10 00 61 10 00 hamagara ganira na B-Face on the floor turakoresha umwanya neza ni Buza FM ni hit connection in the number one soga station in our country mwiriwe salama bro alhamdulillah ninde Ramutsa B-Face on the floor yo mambo wagwan ndagushimiye ego uriko dukorera amateka pardon uriko dukorera amateka urakoze cyane nimbiranyuzise bana ikuryohere n'ukuri vraiment nako tutagira ryajyambere ntoye no kuri radio kabisa birantangaje narapungutse n'inzara ndondera umurongo asante sana kweli komera urakoze cyane undi munywanyi ku murongo wa telefone 61 10 00 61 10 00 ganira na B-Face on the floor tugiye kwakira umunywanyi agira kane nabone yamaze gushika mwiriwe allo yo mumeze neza nka turashima Imana ninde nashaka kwita B-Face na kundi muzi yakora urakoze cyane bro asante amahigwe ngizene kwa ngana na B-Face byambere ngo gute amahigwe yambere kwangana na B-Face on the floor ngizene kwa ndoshoka na B-Face on the floor amahigwe kubona aganirira na B-Face on the floor ku nsuro ya mbere yo Imana iguhezagire cyane gose bro bana kiza sana asante urakoze yes umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone 61 10 00 61 10 00 ganira na B-Face on the floor muri hit connection kuri Buja FM 61 10 00
61 ubusa ndabona yamaze gushika. Mwiriwe Mumeze neza. Turasima Imana. Ndamukije umutumire. Arakumva. Kuramukije. Mumeze neza bise. Meze neza cyane. Ebana respect sema ebana umuti kabisa. Yana respect nawe kweli. Ego ndizake ngamaranga. Asante sana. Nene twita ikindi gikorwa nyene ryari. Muga kweli muri serie. ariko cyo ngunda None bitaramara nindwi vraiment ushaka iyindi mona mitwonone. Oya erega. Iyo ukora ibintu byiza tugumana inyota. Okay. Oya reka twe turavibinga naco iyi hama tube turi umwanya wo gusohora iyindi. Twitegera hapo cyane R&B nyene. Wowe ushaka iyahe? Hip hop. Nugira ubwoba zose ndazifise. Asante. Cyo tubazama pronunciation nabizo bashaka. Oya duhe hip hop kabisa. hip hop turayishaka. Tuvuye muri R&B. Ya ndirimbo y'iminota 17 ntiturayibagiye. Nayo turashiga. Zirahari vraiment nimugira ubwoba. Yes, tugusimire kuba wemeye ukazi. Nukuri murakoze cyane nanje naryohewe. Ku bantu bose baje kunshigikira vraiment. Imana ibahezagire. Kabisa. Hama abatashoboye kwinjira bafite amahera yabo. Naje sinaryohewe kubera ayo mahera bayasubije inyuma sivyo. Rero hari abasohotse bambwira ngo tuzohamagara ku radio ngo turabafana ba Bifes ariko twabuze ingene twinjira. Barababaye vya kweli. Kwera hari abantu barenga nka twasa basubiye inyuma muga. Naje ndimo muri aho. Urumva ko bitaryoshe rero. Je kuba barampaye uwo mwanya bakaza shimire kandi n'abaririmbyi baje kumshigikira bose. Hari n'abandi batari. Hari n'ama surprise tutabonye kuri affiche. Ego. Oya je mbanye neza nawo ibintu ni sawa cyane. Imana ibampezagirire. Shimire kandi n'uwampaye kibanza. Shimire kandi n'abantu z'amana yose yashoboye kumfushigikira. Ama TV online yashoboye kuza gushigikira. Byose vraiment numva atabirenze novuga atari kubashimira kuba baranshigikiye bashikira n'abandi harimo n'ama companies yashoboye kumfata mu mugongo rero kubw'ivyo Imana ibampezagirire hama indirimbo nasohoye nibaza barayizi niyo yanzanye hano yitwa Nosara iri kuri chaîne yanje ya Bface TikTok nitwa official Bface kuri Twitter nitwa official Bface kwa nyene Facebook ni Bface on the floor hama kuri YouTube ni official Bface so aho hose urashobora kuronka ibikorwa vyanje bitagoranye wa utaragira subscribe canke ataragira follow abikore asante